ikibazo cy'abana bafashwe kungufu. Bafashwe kungufu n'umuhungu igwa mu w'icenda. Twebwe rero tushobajana mu butungane, tumujanye mu butungane. Aho gutunganiriza twe twageze turagenda kuraba muri komisariya dusanga bamutorokesheje. Ana Raisa, Afise ikibazo cy'abana bafashwe kungufu. Bafashwe kungufu n'umuhungu igwa mu w'icenda. Twebwe rero tushobajana mu butungane, tumujanye mu butungane. Aho gutunganiriza twe twageze turagenda kuraba muri komisariya dusanga bamutorokesheje. Bamutorokesheje kwecha twagenda no kuri parake. Tugiye kuri parake no guca tubaza procureur. Procureur tumubajije none kugira umuhungu procureur wa he? Procureur mu Kayanza. Tino n'umuhungu kugira mu murekure byagenze gute? Nuko cyagenda ahantu hari dossier. Kumubujiji twa France. Acha tubwira none mwebwe mwarize igifaransa. Twe nta gifaransa twe twize. Twebwe twasanze umuhungu adakuye gufungwa ngatakwiza imyaka yo gufungwa. Gute mwaduhamagaye. Toyaye twabonye twenda kubatumako. Tivyo bintu urumva ko birimwe amahinyo. Twene kuca tubwatika tuje kwa mustanteri. Giye kwa mustanteri acha tubwira ngo mwe mukimubona ngo muzoshe mu telefone. Tione umuntu wo mu telefone gute ate wamutorokesheje. Twebwe bintu rero kari kibazo. Nuri cyarusubira kuri parake. Tujatubwira ufise dossier. Ngati kwe duhe extrait y'umwana nikintu shakwira ko umwana arakuze. Kuko abo bana bacu umwe afise imyaka 4 undi afise imyaka 5. Tinone twege François atangati duhe chaja muri CDF kati duhe nyaka papuro nyamuntu yaduhaye acadushira uwo François ashaka nimero za extrait y'umwana. Ai tugiye muri commune dusanga iyo extrait ntabihuriye n'amazina y'uwo mwana nuwundi muntu kandi akuza afite imyaka 35. Twebwe twavuga tonega basha tweke ndukora iki tumva kumega twoshobora kwihasumo bitagikunda kuko abana bari bararonekaye gose kugira uja kwa dogiteri tugwe no mu dogiteri abana raba wenye dogiteri yakora amosozi aca bazabo bana none wa muhungu tugwenye n'abatware baduhekeje n'abantu nyene baduherekeje nyene ajanye haje imbere y'abana yari jance abana aca bazomuhungu none aba bana wabageze guca ubibona ngo je bari nk'abagwayi banje sino bari ico tumaze kuryamanira none ibintu nibiki muri kumara dukorera kandi nyine uwo mwanya bamurekura ko hari ku munsi wa Mungu aratubwira ati mwebwe ngene ko namwe twe tutangana ejo ni mutamuna yatasha muzoce mungaye kandi ko nyina bitwaye ko byaciye bigenda ku munsi wa mbere bamurekwe nyina agishika ko bace bamuhungisha acha tubwira ati ngo je namwe ntitungana no munsi rero musabiki mwituye nde twe kwituye ushikanganji mujeje amateka kazera muntu murabikintu mwodufashamwo ko twege turarushaho tugeza abana bacu bahoteye cyane aho bigeza. Muvyeyi yatabaje nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kuko avuga yuko uwo mwana yakoze ico caha c'ububisha aguma ari kugwa kubwo amategeko avuga yuko atarakwiza imyaka yo guhana. Icambere no vuga no guhoza umuvyeyi. Nuguhoza umuvyeyi abavyeyi baba ivyo bibondo kuko ivyabashikiye birateye isoni birateye n'agahinda ariko kandi ndamuremesha yuko ikibazo tugishikana aho yadutumye kugira ngo haba amatohoza yandi dufashanije n'abajejwe inzego z'ubutungane hano muri kano karere ariko kandi nubwo amategeko yoba avuga yuko umwana atarakwiza imyaka yo guhanwa ngo aje mwibwa ngo afungwe canke ashire mu bibanza vyagenewe abatarakwiza imyaka 18 abavyeyi buwo yakoze ico caha nawe nyene barabibazwa kuko baba bakibazwa umwana bararihindisha yakababaro hariho uburyo bwinshi babazwa icaha cakoze umwana kiri muto kuko abaribo batashoboye kurera neza uwo mwana bisigura rero yuko ubutungane
bwosubira bukaraba neza igitegekanywa kugira ngo abo bavyeyi b'ivyo bibondo vyakomeretse ntibabure ikintu na kimwe kibatabara ku mpande zose, atari penale ni affaire civile, abo kuraba amategeko ico avuga kugira ngo abo bana batunganirizwe. Ariko n'uwo mwana yakoze ico kibi, abavyeyi biwe bakimubazwa niba akiri muto atarakwiza imyaka, abo bavyeyi nabo nyene bishugwe babazwe ico gicumuro umwana wabo yakozwe hisunzwe amategeko. No kumuremesha rero yuko ikibazo tugitwaye nka nkama tugishize ku muzirikanyi kugira ngo mu biro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi hashobore gukorwa naho nyene amatohoza kumbure bishikire hano ku kibuga.